Amaro y'Imana bane namwe nshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Numwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru ahera ku ngingo nkuru ziyagize ikena ry'amafaranga mva makungu niryo rituma ibidandazwa byankenerwa bibura n'ubukene bukaba bwinshi. Ni muri iyo ntumbero umukuru w'igihugu akwiye gukoranya inama y'abahinga mu by'ubutunzi bakigira hamwe uko ubutunzi bwonaguka. Bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishira hamwe Olukome. Muraza kubikurikirana murano makuru. Ukuronka igitoro bigoranye barinze guhangayika biri mu mvo nyamukuru zituma abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu baca bahitamo gushira ibiciro by'umurengera nayo murindi wabafata ingendo baja mu gihugu hagati ugatera ugabanuka. Nabyo nyene muraza kubikurikirana murano makuru yacu mukanya idonido ry'amakuru yacu. Nongeye kubaramutsa n'abahikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu. Ikena ry'amafaranga mpuzamakungu niryo rituma haba ubukene bwinshi mu gihugu, nayo ibidandazwa vyankenerwa bikaca bibura. Ivyo bituma abene gihugu baba mu mwiheburo mwinshi. Umukuru w'igihugu ngo akwiye guhamagaza inama y'abahinga kugira ngo barabire hamwe ukuntu ubutunzi bwonaguka. Ivyo bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishira hamwe Olukome. Inkuru ya mugezi wacu Ange Negrita Irakoze. Biturutse kw'ikena ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi biriko birazana ingaruka nyinshi ku buzima bw'abarundi, na cane cane mu kubura ivyankenerwa vyinshi, eka n'ibisata bitandukanye bigahungabana, bigatuma bata icizere c'ubuzima, nk'uko bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olukome. Dufise abarundi no munsi badashobora kuronka ukungene biyunguruza, badashobora kuronka ukungene bafungura, badashobora kuronka ukungene bakora akazi muri rusange. Ibi rero biriko birazanira ingaruka mbi nyinshi cyane igihugu, cyane cyane ibi bintu biriko biva kw'ikena ry'amafaranga y'agaciro, bigaca bizana rero ivyo ingaruka mbi nyinshi cyane. Mwizo ngaruka mbi bizana nuko ubutunzi budashobora kuboneka mu gihugu. Ikigira kabiri nuko abantu benshi ntibabona kazoza, baca bata ico no kwita ivyizigiro muri kazoza. Ubugira gatatu nuko leta idashobora gusubira kuronka amatagisi n'amakori. Ivyo no kumva ko rinacari ikibazo gikomeye cyane. Ikigira kane, abantu bagomba kuza kwivuza mu makungu. Murabona ko dufise ingorane y'ukungena abarundi bivuza, ntibashobora kuza kwivuza ngo bikunde. Kubera iki? Ubwa mbere kubera ivyo bintu vyo kwiyunguruza, kubera ivyo bintu vy'amafaranga y'agaciro utanone ushobora kuyakura. Tukaja tubona rero leta umengo n'ukuri ntibiyiraba. Twagomba dusabe umukuru w'igihugu atwakire kugira ngo tuvugane bino bibazo amaso mu yandi. Twebwe dukeneye inyishu zihuta no munsi. Gabriel Rufyiri ati naho ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba, hariho inyishu zihutirwa zikwiye kuboneka kugira ubutunzi bw'igihugu bunaguke. Ubutunzi bw'igihugu bugeze aho umwasa ashaka uno munsi. Rero inyishu tubona zihuta ubu uya iya mbere niyo duheje gushikiriza nuko umukuru w'igihugu yo twakira. Ntituvuze ngo yakire Olukome gusa, ni yakira amashira hamwe asanzwe avuga kwa bino bibazo, akorera kwa bino bibazo kugira ngo tumubwire inyishu tubona zihuta. Ikigira kabiri tubona yuko muri leta bokora cihuta nuko botunganya inama rukokoma y'abarundi n'abanyamahanga borondera n'abagenzi b'u Burundi. Ivyo rero nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cihuta. Ikigira gatatu
yemwe abantu benshi bari muri leta ubu uya bibiriye mu rudandaza, twaba turiko turabivuga muri leta ntibashaka kuvyumva. Leta umukuru w'igihugu n'abandi nibafata ingingo yihuta yo guhagarika yuko abantu bari leta badandaza, nyabuna bihutire ibibazo bihanze igihugu. Urongoye Orcom akaba yabivuze mu gihe muri kino gihe vyibonekeza ko hari ibibazo byinshi mu butunzi bw'igihugu bifatiye kwikena ry'amafaranga mvamakungu hamwe n'ikena ry'igitoro bituma abenegihugu babaho mu mwiheburo ntangere. Ukuronka igitoro bigoranye barinze guhangayika ni imwe mu mvo nyamukuru zituma abakoresha imiduga yunguruza abantu ibakura mu gisagara ca Bujumbura ibashikana hagati mu gihugu baduza amabeyi. Ivyo rero bigatuma n'umurindi w'abafata izo ngendo ugabanuka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Ikibazo c'ibura ry'igitoro kimaze igihe kitari gito cibonekeza mu Burundi kiriko kirahungabanya ibisata bitari bike bigize ubuzima bw'igihugu. Akarorero ni mu gisata co gutwara abantu n'ibintu, aho uno munsi kwiyunguruza rusigaye ari urugamba rutoroshe, yaba hagati mu gisagara ca Bujumbura vyagera ku baduga mu gihugu hagati kakaba kayobera abahinga. Aho twaciye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 Rusama ku isoko ya Kotebu ku gituro c'imodokari zunguruza abantu zibatwara mu ntara zo hagati no mu buraruko bw'igihugu, abaza kwiyunguruza bari mparugwa ubona ko n'imodokari zitari kirenga. Tubajije bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu twahasanze batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, bamenyesheje ko abantu batinya ibiciro vyo kuyunguruza bisigaye ari umurengera, bikunyugwa n'ubuzima buzimvye bwugarije abarundi batari bake, bigaca bituma batitabira kwiyunguruza ku bwinshi. Aba bunguruza abantu n'ibintu tubabajije impamvu bidugiriza ibiciro, basigura ko nabo atakundi bo bigenza mu gihe igitoro bakironka barinze guhangayika, aho naho batagitondeye bagatahira gutonda. Umwe wese agaca yishingira igiciro cyo kuyunguruza bivanye no kugene yarose igitoro, bigaca bituma ata igiciro nyezina gihari cyo kuyunguruza nk'uko twavyiboneye, vyose bikava mu mwumvikano hagati y'uyunguruza hamwe n'umwunguruza. Aba n'abandi bakabona ko leta n'ababijejwe bari bakwiye gufata mu minwe ico kibazo, ubona ko igitoro ari karahara mu ruganda ntibacure. Igihano cyo gufungwa ku mumenyesha makuru kigiye gusubirizwa n'ihadabu. Urongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi Francine Ndiyokubwayo arashima iyo ngingo, ariko akavuga yuko ihadabu ryo gabanuka. Inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Igihano cyo gufungwa kija ku mumenyesha makuru yagiriwe n'icaha mu muga wiwe kigiye gusubirizwa no kuriha ihadabu nkuko bishikirizwa n'umushikiranganje wo kumenyesha makuru Leokadi Ndacayisaba aho yari umutumire mu nama nshinga mateka. Bwirizwa nimero 1 agakwego 19 ryo kuwa 11 Nyakanga mwaka wa 2018 rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi rigiyeho. Abakorera mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'abafasha muri ico gisata bose baremeranije ko ibwirizwa ryahahora yohinduka mu bice byaryo bimwe bimwe. Hariho guhanisha amande ivyaha bimwe bimwe bikorwa mu mwuga wo kumenyesha amakuru umuntu atarinze gufungwa. Aha twovuga nk'ibitutsi, kudodobereza umuntu, gutyoza, kubesha n'ibindi. Francine Ndiyokubwayo arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi arashima iyo ngingo, agira kanasaba ko iryo hadabu ryogabanywa. Gusubiriza igihano cyo gufungwa no kuriha hadabu kuri twebwe tubona ko ari ikintu ciza. Ni intambwe kuko murabizi gufungwa birababaza, gufungwa ntibiryoshe, ko uno munsi babona yuko gufungwa byosubirizwa no kuriha amande
ni vyiza, ariko amande murabona bavuga ngo amande ava ku bihumbi 500 aja ku mafaranga agera ku miliyoni n'igice, nayo muri ibi bihe nayo nyene ntiyoroshe. si make kuri ibi vyaha. Hari n'umuntu aba yibaza ati kumbure biba ari ivyaha novuga ngo bikwiye inkoni ngufi itorinda ija kurihisha umuntu amande. Iryo hadabu rikaba riva ku mafaranga 500,000 akarenga umuriyoni bivanye n'ikosa ryakozwe. Abahurikiye mu muryango w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi barahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe uwo muryango. Abarongoye leta y'u Burundi barashima imigenderanire iri hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'uwo muryango w'ubumwe bwa Buraya. Ni nkuru mugenzi wacu Alain Loris Ndongozi. Igenekerezo rya 9 Rusama uko umwaka utashe ryerekana umunsi wahariwe umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Abahurikiye muri uwo muryango baba mu Burundi barahimbaje uwo munsi. Elisabeth Pietrobon aserukira umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yaratanze insiguro y'uwo munsi. Le 9 mai c'est la fête de l'Union européenne, la fête de l'Europe. Igenekerezo rya 9 Rusama ni umunsi mukuru w'ubumwe bwa Buraya. Utwibutse ijambo ryashikirijwe na Robert Schuman ku igenekerezo rya 9 Rusama 1950 ryari rifise intumbero yo kugarukana amahoro hagati y'ibihugu byahoze ari abansi. Iryo genekerezo ryerekana kandi ikinjana aho igice ca mbere caco caranzwe n'intambara zibizi isi yose. Ryerekana kandi ubumwe buranga ibihugu byose bigize umuryango wa Buraya, korohereza urudandazwa hagati y'ivyo bihugu, korohereza kandi uruja n'uruza rw'abanyeshure, korohereza kandi abakozi b'ibihugu bigize umuryango wa Buraya gukorera akazi mu gihugu cose bifuza. La possibilité est donnée de construire leur vie dans tout autre pays de l'Union. Ferdinand Bashikako, umunyamabanga nahigahezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu, yamenyesheje ko Uburundi bushimishwa n'imigenderanire bufitaniye n'ubumwe bwa Buraya. Mon pays, le Burundi, est fier d'entretenir d'excellentes relations d'amitié et de... Igihugu cacu c'u Burundi kiranezerejwe n'ubucuti ndetse no gukorana neza kuri hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibihugu bimwe bimwe bigize uwo muryango. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya urafashe mu mugongo. Bufashijwe n'ubumwe bwa Buraya, Uburundi bwarakoze ibikorwa bitari bike bigamije kurwanya ubukene. Uburundi bwarashitse ku ntambwe ishimishije, ariko ntitwokwirengagiza ko tugifise intambamyi zitari nke. Nous ne pouvons pas cacher que nous connaissons encore d'énormes défis. Mwamenya ko kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2024 imiliyoni z'abanyaburaya zirenga 191 nizo zatanzwe mu gufashanya hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya. Turangirize amakuru yacu n'amakuru avugwa hirya no hino mu makungu. Amakuru dushikirizwa na mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya. Mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu gisagara cahitwa Idiriba haraheze amezi atari make havugwa ubukene bw'amazi. Abanyagihugu baho muri ico gihugu bakaba ngo bagura amazi ahasanzwe adandazwa mu macupa kandi ngo bakayakura kure cyane. Ivyo bikaba vyateye agashavu abanyagihugu bo muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Igihugu ca Afrika y'Epfo kikaba ari igihugu bivugwa ko giharugwa mu bihugu 30 kw'isi bifise amazi make kandi nayahari ngo ntatangwa ku rugero rumwe. Igisagara ca Diriba rero kizwi ku izina rya Tekwini gitunze abantu bagera ku miliyoni 3.5, aho abagera ku 90% baba muri ico gisagara. Kikaba igisagara kigira gatatu gifise abantu benshi aho muri Afrika y'Epfo, kikaba kigira kabiri mu vy'ubutunzi. Aho muri ico gisagara rero ngo kuronka ivyankenerwa kubahaba ntivyoroshe kuko hasanzwe haba abantu benshi, hakagereranywa ko ibice bingana 20% bataronka amazi.
Ano makuru yo hanze tuyabandanirize mu gihugu ca Senegal aho havugwa isanganya ry'indege ryabaye imbere yuko iva hasi hakaba hakomeretse abantu barenga ku 10 nkuko bimenyeshwa n'umushikiranganje ajejwe gutwara abantu n'ibintu hamwe n'abajejwe ikibuga c'indege aho muri Senegal. Abarongoye ico kibuga c'indege bakamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane ico iryo sanganya ryavuyeko. Iryo sanganya rikaba ryabaye igihe c'isaha imwe ku isaha mpuzamakungu. Iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 agakwego 300 BA ikaba yarigurutse yerekeza mu gihugu ca Mali. Abarongoye ikibuga c'indege bobo bamenyesha ko abantu bagera ku 78 aribo bari muri iyo ndege, 11 bakaba aribo bakomerekeye muri iryo sanganya, abagera kuri 4 bakaba aribo bababaye cyane harimwo n'umudereva wayo. Muri uwo mwanya ikibuga c'indege kikaba caciye cugagwa, ariko mu gihe c'isaha 5 ku isaha mpuzamakungu kikaba cahavuye cugururwa nk'uko vyabandanije bishikirizwa n'abarongoye ikibuga c'indege. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo hanze mu gihugu, reka tubashimire mwese mwashoboye kudukurikirana n'umwanya wo kurangiza ano mu makuru yacu. Nkabashimira cyane abamenshi makuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyegeranya, ariko kandi shimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye gutuma amajwi n'amasanamu abashikira ata nkomanzi. Imana ibafashe mutangure aka weekend keza, ariko kandi mubandanye mushigikirana. Ufise igitoro ashobore gutanga lift, kutafise igitoro Imana ibafashe naho ubutaha.